Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese nk'abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ni wa mwanya wa makuru abagezweho ariko aravugwa cane hirya nino hari bivugwa mu menyesha makuru biba biriko biratangazwa bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibindi vyose mu mutegerezwa kumenya kugira mumenye uko vyifashe mu gihugu ntande hantu nta mushobora kuronka makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ndabahaye kaze rero mwese tugiye kugaruka ku makuru nanone arabana na wa mushinga mateka akomoka muri CNDD-FDD yagirizwa ubwicanyi akaba yanamaze kwinjizwa mu mpimba. Umushinga mateka tukaba twari twababwiye ivyiwe nyuma yaho inama nshinga mateka y'u Burundi imukuriyeho ubudahangagwa kuri ubu akaba yinjijwe ibohero ndetse n'abandi bagirizanywa icaha c'ubwicanyi nkaba ngiye kubibabwira. Uyo nawe nta wundi ni Arodi Niyonkuru umushinga mateka bavuga ko yoba ari umwicanyi. Ariko imbere yuko turaba ivyo mushinga mateka ngira tubanze dutange umuco ku nkuru twari twabashikirije ku munsi w'ejo aho ku mugoroba twari twabonye amakuru avuga ko umwigeme yitwa Francine Tuyisenge ari muri Arabia Saudite ko aremerewe nabi cane kandi ko ariko arahohoterwa. Bamwe bakaba baravuze ko ashobora kwicwa bivanye n'ireresi twabahaye yari yatangajwe cane izunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa ko ari yuyo mwigeme. Umuco rero kuri iyo nkuru twari twabashikirije nuko inyuma yaho hari hereresi yariko irahananwa bavuga ko ari we ariko arahohoterwa. Hari benshi rero mwadusavye ko twoyibaha ariko nanone iyo reresi ikaba yari rimwo ibintu bibi cane ariko arakubitwa bibabaje kandi vy'ubukoko. Tukaba twari twababwiye ko rero tutazi ko ayo makuru ari ukuri, ni nayo mpamvu twagumye tuyatohoza. Ni benshi rero kuva nijoro bagiye baratubaza ivyo reresi ndetse abandi bakandika ubutumwa bavuga ko iyo reresi atari y'uwo mwigeme Francine Tuyisenge. Agakuru keza rero duhejeje kuronka nuko Francine Tuyisenge ari muzima kandi ntaco yabaye. Umwigeme aboneka muri rya reresi ntabwo ari Francine nawe akaba yaratangaye yumvise ayo makuru kubera kuva kuwa kabiri atari bwakoreshe telefone yibaza ko abantu bagize ubwoba kubera abatariko baramutora ku murongo. Bamwe rero bakaba baragiye bandika ubutumwa bagaragaza akababaro gatewe n'ivyo bikorwa vy'ubukoko vyoba vyarakorewe iyo Francine. Kuva ejo ku mugoroba abantu benshi bakaba baragiye bararungika ibibazo babaza ndetse bavuga ibitandukanye. Ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite nabo bakaba bavuga ko bahamagawe cane n'abantu benshi babaza ivya Francine. Umukoresha wa Francine nawe nyene bikaba vyamugendeye gutyo, akaba rero bariko baramubaza koko yoba arahohoterwa canke se yoba ari we ariko aragirirwa nabi. Kuri ubu rero Francine tukaba tumenye ko amakuru irya reresi atari we ariko aragirirwa nabi, n'amakuru yavugwa ko yoba ageramiwe akaba ari ivyo twababwira kubirabana n'uyo Francine vyabonetse ko ariko aragirirwa nabi. Twari twabahaye umwidondoro wiwe wari watanzwe, vyavugwa ko Francine Tuyisenge ava muri komine Gihanga province Bubanza zone Gihanga ku mutumba wa Ndava Busongo nkuko twari twabibabwiye. Hakaba hari hanatanzwe inimero z'umukoresha wiwe. Ariko nanone nkuko narimeje kubikubwira tuve kuri iyo nkuru twagira tubahe umuco kubirabana n'irya reresi twabashikirije mu makuru yo ku munsi w'ejo. Tugaruke ku nkuru irabana n'uyo mushinga mateka bamwe bavuga ko ari umwicanyi. Uyo nawe akaba atawundi ari Arodi Niyonkuru. Ku munsi wa gatanu uheze kwigenekerezo rya 19 Myandagaro 2022 umushinga mateka Arodi Niyonkuru yatowe mu ntara ya Cankuzo ku rutonde rwa CNDD-FDD yarinjiye ibohero rikuru rya Mpimba. Ivyo vyabaye inyuma yaho kuwa kabiri inama nshinga mateka imukuriye ko ubudahangagwa maze kuwa kane acarahagarikwa. Aho mwibohero rikuru rya Mpimba Arodi Niyonkuru yasanzeyo muramukazi we Generose Nyamiye yahora ajejwe ibigega mwishira hamwe Onaturu.
ubundi avugwa ko yoba yarafashwe ni umwigeme wa Arodi Niyonkuru yakora mu banki imwe mu Cankuzo. Amakuru tugitohoza avuga ko n'umugabo wa Arodi Niyonkuru witwa Christophe Nyamiye asanzwe ari chef de zone Cankuzo nawe yarayinjiye impimba. Abo bose bagirizwa kuba bagize uruhara mwigandagurwa ry'umutama yitwa Nyamiye, se wabo wa Christophe Nyamiye na Generose Nyamiye yishwe acumaguwe imbugita mu bucagucagu bw'uwa 4 Myandagaro 2022 ku mutumba wa Mugozi muri komine Cankuzo. Ico gihe abicanyi basanze mutama Nyamiye aho aryamye baramusogota, mutama araboroga aca aracikana. Akana kari mu kindi cumba kavyumvise kaza kuraba, babicanyi bakuza ko biruka, akana kabaja inyuma. Muri uko guhunga niho babicanyi batakaza itelefone na karangamuntu. Ivyo nivyo vyatumye bamenyekana, maze muri telefone basangamwo ubutumwa bw'umwicanyi yandikiye umushingamateka Arodi Niyonkuru be n'umupfasoni Generose Nyamiye abamenyesha ko igikorwa bamutumye akirangije. Muri iyo telefone banasanzemwo ubundi butumwa bujanye n'integuro y'ubwo bwicanyi. Bukeye chef de zone Christophe Nyamiye nawe yazindukanye imodoka yo kuja gushingura se wabo mutama Nyamiye atamatohoza akozwe. Abaryango baba n'ababanyi baramurahiye ko umutama ahambwa, bongera baramwima ya telefone. Impamvu si yindi nuko bari bazi amatati y'amatongo yari hagati ya Christophe Nyamiye na se wabo mutama Nyamiye. Ivyatevye umukuru w'iperereza mu ntara ya Cankuzo aba arahashitse, uwo nawe acategeka ko ikiziga kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cankuzo mu kurindira amatohoza. Abanyagihugu bo mu Cankuzo barashima gose ubushinganahe umukuru w'iperereza yerekanye aho hantu narirya ikibazo cari cerekeye abafatwa nk'ibihangange bitinyitse mu Cankuzo. Chef de zone Christophe Nyamiye n'umushingamateka Arodi Niyonkuru. Amatohoza yahavuye yerekana uruhara rw'abo bantu bose muri ubwo bwicanyi. Birashoboka ko Arodi Niyonkuru abaye umushingamateka wa mbere wa CNDD-FDD ahagaritswe yagirizwa kwica umuntu. Ni ikintu kidasanzwe mu gihe abategetsi benshi bamaze imyaka bazi ko bashobora kwica uwo bashatse bikijana, kumbure kizoba icirwa ku bindi bihangange ko ibihe bishobora guhinduka. Ivyo rero ivy'urwo ivyipfungwa ry'uyo mushingamateka yatowe muri CNDD-FDD kubirabana n'ivyo bikorwa yagirizwa vy'ubwicanyi, bamwe bakabifata nk'akamaramaza nibara ku mutemere, kandi yagiriwe n'icaha nyene azokubitwe intahe mu gahanga ahanwe vy'akarorero. Dutandukire mbabwire n'izindi nkuru ziriko ziravugwa muri zone Rubirizi. Hari imbonerakure Bado igisibije. Twaronse ubutumwa bw'abanyagihugu bo muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, bitabariza ku gatotezo bakorerwa n'imbonerakure zirongowe na Claude Nizigiyimana batazira Bado. Abanyagihugu bakaba bavuga ko Bado ari ntakorwa ko ku buryo n'abapolisi bamutinya. Umwe mu banyagihugu yanditse ati: ndabaramukije, jewe mba mu Rubirizi, ndifuza ko wodufasha gushira habona ayo tugowe. Uwo muhungu mubona amafoto yitwa Nizigiyimana Claude bamutazira Bado, nimbonerakure yo mu Rubirizi, afise akarwi arongoye kamaze iminsi gategera abantu mwijoro kakabambura ivyo bafise vyose, amatelefone, amasakoshi y'abagore, kagatako kakabakubita. Ivyo kandi ntibanabikora binyegeje, baravyemanga bakiyita ko bariko bacungera umutekano, kanatsinda abagize ako karwi bagendana amaradiyo ameze nk'ay'igipolisi. Muri iri joro ryakeye hari umudame w'umugenzi wanje yaravuye ku kabare bita kwa komiseri aha mu Rubirizi,
ari kumwe n'umugabo wiwe be n'abandi bagabo babiri b'abagenzi. Yaraye yibwe utwiwe n'ako karwi ka Bado. Uko vyagenze bose uko ari bane basohotse ako kabare isaha 3 z'ijoro zirenga gato. Mu gihe bariko barataha bageze aha hepfo yo kwa Buseko, ukase gato uva kw'ikaburembo, niho babona uwo Bado aza ariruka inyuma yabo afise motorora zibiri, imwe nini n'iyindi ntoyi. Aca avuga ngo mwe basha hagarara, ariko baguma bagenda. Bado aca arahagarara uwo bita Sojeya ngo Bado aca ahamagara uwo bita Sogeya ngo bakabandanya uce ubagirira kwa kundi. Erega baca barahagarara. Bado n'abandi bari batanguye kuza baca bababwira ngo mwebwe izo zibahagaritse ntimushobora guhagarara. Ati mwebwe inzego zibahagaritse ntimushobora guhagarara. Bamwe bane ntibishuye, bagumye banumye. Bado nawe ati zana ibibaranga turabe uwo dukeneye ko arimwo muri mwebwe. Barabibaha kuko abo kwa Bado bari bamaze kugwira ari 8. Niho baca rero bavuga ngo zana izo telefone zose mufise. Baciye batwara iy'uwo mudamu. Uwo Bado aca avuga ngo reka ntange raporo kwa shefu ndamubwire ko nashizeko intoke ngo mwebwe ni mitende, uwo mudamu niwe ndondera, ngo ibisigaye muzobibaza ejo mwiperereza. Niho yaca atelefona bo bita Jodese ngo ba bantu wantuma umwe ndamufise, sinzi ko woza canke tumuraze mu Rubirizi. Ivyo yamwishuye ntavyo twumvise. Haheze akanya aca avuga ngo madame urafise 200,000 duce tuvuga ko twafashe ubutariwe. Bamwishuye ko atayo bafise, ariko ifanta boyimuha akabareka bakabandanya. Baca bamuha 30,000 vy'amarundi ya telefone arayibima, aca agenda ayijanye. Na power bank yari mu gasakoshi na pasiporo na karangamuntu yagiye abijanye. Uyu munsi abiwe bakaba bazindutse bitura OPG kuri zone Rubirizi ngo bamubwire ivyabaye. OPG yabishuye ngo nirementanya, ngo ivyo nta convocation yobaha, ngo nibaje muri PG canke muri PCR. Turasavye mudufashe amakuru mejeje kuronka nuko Bado yaheruka kuva mu gasho muri Enapo. Yakubaguye umudamu w'ubundi mugabo mwijoro nyene. Bavuga ko bariko barakizura, ariko bagaca biba abantu amatelefone n'ivyo bafise. Aha kuri zone uwo Claude baramuzi, na OPG yavuze ngo Bado ivyiwe vyaratunaniye, ngo wakomowe n'abarya, haha ngo ntaco no gufasha. Icaduteye amakenga gose nuko uwo mudamu ari muri CNR kwa Gwasa Agato. Nimurabe ico mwodufasha, muzoba mukoze cane kuko bamaze abantu babona ngaha mu Rubirizi. Ibi bintu birababaje mu gihugu kubona hariho abigira intakorwa ko bakora ikibi bitwaje ko ari imbonerakure, kandi inzego z'igihugu zikabatinya. Ninde azokiza abarundi kano kamaramaza? Ni Gervas Ndirakobuca, ni Perezida Ndayishimiye utegerezwa gufata ingingo nabikore abarundi baruhuke. Ngiryo ibara gizo mbonerakure ndetse n'ivyo bakorera abanyagihugu. Banywanyi bacu, ayo namwe mu makuru aba yagiye aratangazwa avugwa irya nino. Amakuru yose avugwa tugenda tuyatororokanya tukayabashikiriza kugira namwebwe mumenye ibigenda biravugwa. Nabipfurije ibihe vyiza kuri mwese. Bipfuza kugira ico uterera, andika muri komanteri tubwire
cyumviro cawe kuri ano makuru tuba turiko turabashikiriza, ariko nanone gufyonda kuri subscribe niyo ntererano ibikomeye iyo dushize ko inkuru ikanagushikira mu bambere. Ndakengurutse kuri mwese bari ngaha mu Burundi, bari mu bihugu bibanyi, bari hirya no hino ku migabane itandukanye, Amerika, Buraya, Aziya, n'abari ngaha muri Afrika. Mwese ndakengurutse nanabashimira ko mubandanya kudukurikira. Ibihe byiza kuri mwese, mukanya ndaza mbabwira n'ibindi biriko biravugwa.